Imana dusenga, Imana ya Aburahamu, Imana isezerana igashika, iraturondera ko yotubona dushitse mu bugingo budashira. None bene data, twokora iki? Dukora iki? Reka dusangire iri jambo dusanga muri Matayo 6 umurongo wa 31. Tumanuka dushike kwa 34. Ni muri ayo majambo nshaka kubakiramo, ndabakira kandi muri iri jambo dusanga muri Mariko ku murongo igice 10 ku murongo wa 17, no muri Luka ku murongo igice 10 ku murongo wa 25, no kuri 18 muri Luka nyene ku murongo wa 18. Dukora iki bene data? Nsomera mukozi w'Imana wamaze kuhashika. Matayo 6 kuva ku murongo wa 31. Turakeneye kumenya icyo twokora kugira ngo tuzoragwe ubugingo budashira. Warasoma mu izina rya Yesu Kristo. Nuko nimukiganyire bene data. Nuko nimukiganyire mweka tuzorya iki, tuzonywa iki, ngo tuzokwambara iki. Nimukiganyire bene data, ntitukiganyire, kuko abanyamahanga babandi batazi Imana nivyo birukira kurondera. Ariko tweho dukora iki? Turakeneye kumenya icyo dukwiye gukora kugira ngo twitandukanye n'abanyamahanga. Haleluya, bandanya mukozi w'Imana. Ariko so mu ijuru arazi ibyo byose mu bikena. Haleluya, ngo nitukiganire ngo tuzorya iki, tuzonywa iki, tuzokwambara iki, ngo data wo mu ijuru arazi ibyo byose ko tubikenye. Haleluya, bandanya. Ariko mubanze murondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Haleluya, icyo dukwiye gukora ni ukurondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Haleluya, haleluya. Ntitukiganyire ngo tuzorya iki, tuzonywa iki, tuzokwambara iki. Data wo mu ijuru arabizi byose. Icyo dukwiye gukora ni ukurondera ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo. Haleluya, dukore iki? Turondere ubwami bw'Imana, turondere n'ukugororoka. Haleluya, haleluya, haleluya. Abo turi kumwe tumva ko tubyumva kumwe. Haleluya, dukore iki? Turondere ubwami bw'Imana, twongere turondere ukugororoka kubona. Haleluya, turondere ukugororoka. Iyo ibyo byose tuzobyongerwa. Nimukiganyire iby'ejo, kuko umunsi w'ejo uzoba wiganira ibyawe. Haleluya, haleluya. Bandanya muri Mariko, ja muri Mariko 10 umurongo wa 17.
cumi isetsi cumi n'indwi. basimamizina Yesu Amena. umutunzi agisohoka ngo akomeze urugendo Uyu yari Yesu Kristo. azi umuntu kuri we yirukanga aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza ngo uzoragwe ubugingo Mwigisha mwiza, mwari iki kugira ngo uzoragwe ubugingo budashira. Haleluya, haleluya. Bazuwa muri kumwe utipenda ukora iki? Bazuwa kumwe kumbura muri kumwe arazi ibyo ukora cyangwa arazi ibyo ngo yuko bitameze. Haleluya, haleluya. Mubaze uti nkora iki? Ko turi kumwe ngaha dukora iki? Mama yiva ariko araba mukareba umwana mubaza ati nkora iki? Yambutse yombi ndi hano mbaza nkora iki? Nawe namubaza ukora iki? Mbaza uti nkora iki? Ukora iki? Turondere ubwami bw'Imana n'ukugororoka. Niko naraba Yesu Maria n'umufasha ariko aramubaza iki? Kuko tuje ngaha turi n'icyo turiko turarondera, none dukora iki? Haleluya. Anyaonya oya akubariye 17 gusa, ja kuri 18, ja muri Luka 10, ja muri Luka 10 murongo wa 25.